Iciyumviro cyo gutangura kino gikorwa navuga ko kinatwenza mu bisanzwe kuko cyatanguye mu mwaka uheze, iciyumviro caranzemo mu mwaka uheze nk'itariki y'ukwa mbere. Rero nkuko ndababwiye kandi munabibona ndamukenyezi yariyumviye ati ko biri kose hari mu kwezi kwa mbere sanzwe mfise ingabire yo kwandika icyo bita ivyese slam mu gifaransa. Rero nari numva nshaka kwandika slam nshasha. Iyo slam rero navuye ndonka texte yayo ndandika amajambo, hanyuma ayo majambo yari slam yanje yitwa Au son de ma lutte, iri kuri chaîne YouTube yanje Linette Nina. Rero yari tariki 8 z'ukwa gatatu umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Aho rero niho nari kumwe n'abandi bakenyezi bakora mu zindi ngabire kandi biteza imbere. Uno mwaka rero ntiyabaye gusa ya evenement, ahubwo iki gikorwa cyavuye gikura ku buryo gicika conference izoza iraba conference ngarukamwaka. Twabaye mu mutima wa Journée Internationale de la Femme, ariko twibanda cyane cyane kwitunganiriza imigambi. Dufite thème mu gifaransa ivuga ngo l'entrepreneuriat féminin au Burundi, une réalité en marche. Uvuga ngo kwitunganiriza imigambi kw'abakenyezi ni ukuri nibyo tuko turabamo hano mu Burundi. Kubera iki iyo thème yavuga ko yahiswemo kugira ngo tube mu mutima wo kwakuhaje abandi, cyane cyane ugwaruka bakiri mu mashuri hamwe n'abandi bakiriko bararondera akazi. Ntokwita ico abashomeri, ariko nokwita ko bariko bararondera akazi, aho kumbure bashobora kuba bishika bagacika intege, bakumva umengo hano mu Burundi ntihamera, boronderera ahandi canke bazotangura kubaho batakiri hano, bari kumbure mu makungu. Atari bibi, ariko niyumvira yuko bibandanye bimeze uko mu mitima yacu hogera n'igihe ntihagire ikintu gishasha, ntihagire entreprise tubona hano mu Burundi. Gutyo ugasanga ubutunzi habayeho agahombo mu buryo bw'ubutunzi, habayeho agahombo mu buryo bw'ivyiyumviro bishasha. Rero muri iyo ntumbero twatumiye abakenyezi basanzwe bari mu bisata bitandukanye bitunganiriza imigambi kugira ngo bashingire ntahe abandi, kuko kuvuga ikintu mu buryo bwa teori biratandukanye cyane uza ubivuga aribwo buzima bwawe bwa misi yose. Kuvuga ngo umuntu ategwa intege gusumba kubyumva ku matwi cyangwa kumva nka kujya kw'amashuri wiga kanaka atawuri bubaze ngo nibyo canke sibyo. Me hano habayeho kwigisha mu buryo bw'umuntu agaragara, ku buryo ushobora no kumubaza ikibazo agashobora kukwishura bigahura n'ubukene bwawe. Abandi twashoboye gutumira umushinga ntahe umujeni agronome witwa Epaphrodice Semyani, atwara projet ya leta iri finance na BAD, Banque Africaine de Développement. Nabo nyene bari muri entrepreneuriat agro-pastoral et perfectionnement professionnel des femmes et des jeunes. Ni ukuvuga ngo hano twari mu kwigishwa, kandi mwumvise ko mu biganiro twagiye turavuga twashize novuga ngo twongeye kuganira novuga ngo ku migambi yegamiye uburimyi, ko uburimyi hariho ama-opportunité, ariko kumbure benshi cyane cyane abo mu miji hari igihe bavyibagira, bafise amatongo ruguru ari inexploité, hatagiye harabaho abantu babakabura ubwenge bakabwira ati naho nyene hariho opportunité. Uzosanga bise abakirondera akazi canke abafite amikoro, kandi amikoro ahari. Twongeye kumva yuko igikuru ari gukunda ibikorwa, kureka kuryama, ugakunda ibikorwa, ukizera wenyene imbere yuko abandi bakwizera. Nkuko rero twari twabikoze mu mwaka uheze, igikorwa conférence éclat des audacieuses, twashaka yuko bavuga mu gifaransa créer des nouvelles échos, kuko halo 9 mars ubyutse wibagiye ko habaye la Journée Internationale de la Femme, wabibwirwa n'iki? Wabibwirwa no ku mastatut, ubona ibintu bitwengeje cyane cyane, ahubwo binateye n'isoni, berekana abamama abakobwa bariko baratamba bagira ibintu byo kuri isoni, bigasanga uwo munsi finalement wavuye uhindura ishusho. Ibyo rero bikaba binababaje
image nk'izo ushobora kuzisanga ku masitati y'umuntu yitwa ko ari umukenyezi canke ari umwigeme, burya iyo uriko uramanura abandi uri umwigeme burya nabo bawimanuye. Rero ico gihe twarashoboye gusaba abantu bose bari bashitse muri ico kibanza kudaparticipa muri ivyo bintu, kudashirako ivyo bintu naho vyoba bitwenza kuko bitahuye n'amarangamutima y'abarundikazi b'umutima. N'uno musi rero twongeye kubivuga ko ino journée ya 8 mars ntibe umunsi tubona abadamu bambaye ibisa bagiye kudepensa mu nzara na hehe nubwo atari bibi nkuko umujeni yatubwiye ati uri wora imitahe yo kwigira neza izosohoka itariki 6/8 yokuramo umugambi ukomeye. Ni kugira ngo duhindure ingendo iyo uwo munsi n'uwo munsi wo kuvuga ngo reka ni isambura ko kube navuga ngo itariki yo kwicara hamwe twiyumvira ati mbega ni turi bande ni yihe ingabire dufise ni gute twokwiteza imbere tugateza imbere igihugu cyacu. Kuko twabyumvise ko rugera twigishije bavuze ati ikibazo cyane usanga ari uwo mudamu nyene yumvira ngo uno mwigeme uno mukobwa ati no iyo ni genre gusa wewe biri muri wewe. Abamwe novuga ngo nta ngorane dukwiye kuja ahantu ahubwo nimba twabonye ko twagize ingorane nk'abigeme ibyo nibyo koko birashoboka. Ushobora kuja ahantu bakavuga ati byacu byo mukobwa araza kubishobora, mbega arafise ubwenge bukwiye, arafise ubushobozi bukwiye, mbega ntahava aja mu ma-emotion ntabe professionnel. Ibyo nivyo abantu bahari niko novuga ngo byoba byarana, ariko nimba hari ikintu impinduka ikwiye kuhaba kuri abo, ikwiye kuba ku mudamu ubwiwe akumva yuko atambaye iyo mpuzu y'ubudamu canke y'ubukobwa ngo twabyigishijwe ikimubera intambamyi muri we. Niyo slave nasohoye mu mwaka uheze yitwa Sondo Maluti avuga ngo ingorane mu bisanzwe irabe neza, ntugwana n'abandi ugwana nawe w'indani, wowe wiyemere, wowe wumva yuko ushoboye, ko ingwano si inyuma n'indani. Rero navuga yuko ingorane y'amukuru n'umuntu bwiwe mu gihe rero umuntu azoba yahinduye ivyiyumviro akagenda muri marketplace, ugende nk'uwitunganiza imigambi, ntugende nk'umukobwa kandi ntunagende n'umuhungu, ariko ugende nk'umuntu afise umugambi wa le gouvernement canke la société. Bon, la société noneho cabaho twese hama le gouvernement nayo natitagira none amategeko yose dukoreramo tugenderamwo ubera twitura adebe tugenda kwiyandikishamo ikatworohereza bisanzwe tworohereza. Urumva yuko n'icyo twose n'utwigoro twa leta iyo izanye nk'amaproje atandukanye ari finance n'aba canke n'abariya n'utwo twose n'utwigoro leta ibandanye ikora, ahubwo umwenegihugu wese akwiye kugira iki kutumenya akabijamo. Urumva leta irafise part yayo ikora abijejwe, ariko hariho na part yawe ukora nk'umuntu. Cyambere na mbere kino gikorana canke no conference yari yo kubuntu, uvuga ngo we nawe burya nta muntu yo gufasha gusumba uko ushobora kwifasha. Nimba ari ahantu ukwiye kuja gutora ubumenyi wateza kujayo, nimba yo gusaba déplacement, nimba yo gusaba amafaranga, nimba yo gusaba kuriha kugira ngo ujire aho hantu ukavuga ngo reka niki kugira ngo mbe ubonegeza kuba, kuko umuvuze ngo gufatwa mu mugongo benshi hari igihe baterabona amafaranga mugabo uzosanga ikintu nyamukuru ukeneye kandi cyambere ntabwo ari amafaranga ariko n'ubumenyi bw'ingene ushobora gutunganya ibyo bintu uramutse uronse. Rero uno munsi twibanze ku bigeme n'abakenyezi, ariko muri rusange n'abitwa yuko bavuga bakiri bato numvise yuko n'iya competition yitwa Imbono Award yaraba abakiri ku ntebe y'ishuri cyangwa bariko barondera akazi. Alors indoto yanjye no gufasha benshi bashoboka. Rero natangiye kwitunganiriza imigambi mu myaka ya 2012. Ico gihe uhejeje universite hanyuma ntuje mu kazi ukaja nko kwitunganiriza umugambi wamengura menshi, ni ibintu byinshi umuntu yakoze ariko ukinyegeza ntagire numva yuko wabwira umuntu ngo ndandaza ibitenge ngira iki, ukumva yuko unyegeye ukuvuga ngo hari umuntu yateza ko yarashitse yaba yarasaba ahantu nkaha abantu mutera intege ngira ati ivyo nivyo hari ahantu undi muntu aba yarashitse. Ariko rero ico nifuza nuko aba bavuye ku ntebe y'ishure cyangwa kiri ku ntebe y'ishure batomera nkanje
ngo bamare umwanya munini bezita ibyo bajemo ntibumve ko biri siyo habeho hari abantu bagira ati tere ahubwo babatera intege ati ibi nivyo tutwankoraje cyane cyane kubibutsa yuko nubwo dushobora kumara imyaka 3-4 ku ntebe y'ishure muri universite uri usohotse usanga na realite ari ibindi bintu bisigura ngo turakeneye iyindi formation dukongera kubibutsa ati buriya nawe hejeje urakeneye iyindi formation ushaka kuja kwitunganyiriza imigambi gutyo ngo je ndashaka ko ibi mbega wowe urinde nitahure nibimenye nimwige ingene bitunganiriza imigambi rero ndifuza kuzofasha benshi bashoboka kugira ngo bumve niba bashaka kwinosa muri entrepreneuria ntibagire isoni hanyuma ashobore kugira novuga ngo guterera agacumu k'ubumwe muri ico kintu cyo kugira ca renforcement de capacité formation kugira ngo batungane imigambi kandi ntibahombe kuko iyo utigishijwe urakora hanyuma ugahomba twatunganije ihiganwa ryitwa Imbono Award. Imbono Award kubera iki? Imbono mu gifaransa ni vision. Ushaka kongera nkuko nabibabariye igituma twahisemo ko haza abantu babayitijyo canke abashaka b'amapfa nibo abantu ba mbere bagaya ibyumviro byabo kubera ata mafaranga bataratangura gukora okumva ntacyo bimaze alors que n'uwo muntu ubona ari karakora yatangiye guciyumvira hanyuma agira iki abona gukora. Alors on a voulu valoriser, faut valoriser les idées. Kuko umuntu adahaye agaciro ide yiwe ni handi usanga yahevye ibyiwe akaja kwigana abandi. Alors wavuze tuti umuntu ataratangura ariko gifite iciyumviro reka tumwankuraje. Ukuvuga yuko bazonoswagana. Navuga ngo une petite enveloppe d'encouragement hamwe na formation. Kuko ico nico kintu gikomeye bakeneye. Hariho rero entreprise yitwa Sepacom izotanga information bazomara iminsi barahantu kugira ngo bongere kwiyumvira kuri iyo migambi bayitumbereze babeho second d'affaires. Nibaza ko watanguye guterera mvuganye na bamwe bari hano banezerewe mwabonye ko yaheze binateze ariko abantu bari bakiri hano kuko hari ikintu gishasha baharonkera abari baje bari umumengo hano ntihamera mu Burundi kumbure ntacyo nokora babaye très encouragé kandi bumvise yuko umutahe bafise nyamukuru ari ibyumviro byabo ari umwanya wabo ari kuba bafise iyo nyota yo kwitunganya imigambi no gutera imbere. Nuvuga rero yuko ibyo bitakiri muri kazoza ahubwo biri ku wabitanguye